Njuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Uno munsi ndanezerewe no gusubira kuganira namwe igituma kiriho. Nari nipfuje kubasangiza rino jambo, iyi nkuru iri mu vyakozwe n'intumwa 11 kuva ku karongo ka 19 gushika 26. Umutwe w'aya majambo y'uno munsi dushobora kuyita mbega abakristo batanguye kwitwa abakristo ryari? Inyuma yaho Stefano yiciwe kubera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo yatanze, ibi turabisoma mu vyakozwe n'intumwa igice c'indwi cose, ariko cane cane kuva ku murongo wa 54 gushika kwa 60. Wewe birakenewe ko usobanukirwa neza ivya Yesu Kristo. Kugira usobanukirwe neza ivya Yesu Kristo, nuko wosoma ico gice ukongera ugasoma n'ivyakozwe n'intumwa 2 aho Petero abisigura. N'abantu babiri batandukanye, ariko bose basiguye bimwe. Ni mu ncamake umuntu acagira ico atahanye, ariko bose bagiye bagira ingorane kubera ko bavuze ubutumwa bwiza. Inyuma yaho Stefano yiciwe, ndaramukije abitwa ba Stefano bose, ego n'abuzukuru ba sogokuru bose n'abamukomokako, kuko nawe ni ari mu ba Stefano ba mbere. Ndanezerewe rero. Nariko mvuga nti inyuma yaho Stefano rero yiciwe kubera ubutumwa bwiza, abizera Kristo baciye bashwiragira, bakwira amahanga, bashika ahantu hitwa Antiyokiya. Reka dusome aya majambo ari mu vyakozwe n'intumwa 11. Ubutumwa bwiza bushika no muri Antiyokiya. Nuko abasabagijwe n'amarushwa yabaye kubwa ivya Stefano baragenda, bashika Foyinike n'i Kupuro no muri Antiyokiya, ata bandi babarira ijambo ry'Imana atari abayuda bonyene. Ariko hari bamwe muri abo bagabo bavuye Kupuro n'i Kurene bashitse muri Antiyokiya, babarira abagiriki nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Ukuboko k'umwami kwari kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Inkuru yabo ishika mu matwi y'ishengero ry'i Yerusalemu, batuma Barunaba ngo ashitse muri Antiyokiya. Nawe amaze gushikayo, abonye ubuntu bw'Imana biramunezereza, arabahanura bose ngo bamaramaze mu mitima kwifatanya akaramata n'umwami Yesu, kuko yari imico myiza yuzuye mpwemu yera. N'ukwizera, abantu benshi bagwirirana ku mwami Yesu. Avayo aja i Taruso kurondera Sawuli. Amubonye amujana muri Antiyokiya, bamarayo umwaka wose bakorana n'ishengero, bigisha ubutumwa, bigisha abantu benshi. Kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batanguriye kwitwa abakristo. Amajambo aratangaje gose. Muri Antiyokiya
ni ku birometero bimwe bita avol d'oiseau canke eh, avol d'oiseau ni ibirometero amajana ane na cumi gushika kuri amajana ane na mirongo itanu, ariko ku nzira y'amabarabara ni nk'ibirometero igihumbi amajana umunani, ni mu amajana umunani na mirongo itanu. Intumwa rero zishitseyo zatanguye kuvuga ubutumwa bwiza inyuma y'icago cari gihejeje gushikira Stefano akicwa. Mm. Ngo bashitse aho Antiyokiya babwira abagiriki ubutumwa bwiza, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Inkuru iragenda, urumva ko ari ahantu kure, ni nko kuva Bujumbura hafi gushika muri Tanzania hagati canke gushika i Buganda. Iyo nkuru rero irashika ishitse Yerusalemu, baca Baranaba aca avuga ati reka njeyo, ashigwa agiyeyo kuko uwo yari yarabonye Yesu, nawe abandanya abigisha ubutumwa bwiza, abwira abantu, yingingira abantu kumaramaza bifatanije n'umwami Yesu. Abantu benshi ngo baragwirirana ku mwami Yesu. Barinaba rero ati abonye igikorwa kiriho, ati reka nje agenda kuzana Sawuli amuvana i Tarusi amujana Antiyokiya. Bamarayo umwaka bigisha ijambo ry'Imana. Niho ijambo ritubwira ko abigishwa ba mbere batanguye kwitwa abakristo. Wewe uno munsi rero niba witwa umukristo, ni ukubera hari igikorwa cakozwe n'aba Baranaba n'abantu bahungiye muri Antiyokiya, kuko niwo muhamagaro bari bafise. Nezerewe rero nanje kukubwira nti aho ugenda, aho ugeze, uriko uravuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, muba warabuvuze, bwira abantu bamaramaze bagume muri Kristo. Twitwa abakristo kubera hariho abandi batubanjirije, abo nabo bari abo muri Antiyokiya. Ubu butumwa twabusangiye na bene data Bizigbur, twari kumwe ku munsi wa Mungu, twigishijwe n'umuntu wo muri Wuppertal. Ubuhinga bwarateye imbere, twari ico bita zugeschaltet, ni ukuvuga twari connecte n'abari Wuppertal, ni ukuvuga umupasitori yatwigishije turi amashengero abiri, kugira ngo atwigisha iyo nkuru nziza ingena naho hari haje kuba icago, Imana yo yarakivyaje umusaruro. Abantu bashwiragiye bagarutse bigisha ubutumwa bwiza, bazana abantu benshi kugakiza. Ego, ariko kandi turumvise yuko Baranaba na Sawuli bamaze umwaka bariko barigisha. No kuvuga hariho abantu bavuga bati ivy'ijambo ry'Imana naravyumvise, ubu nta bindi nkeneye. Vyama bikenewe kugira ngo umuntu akure neza, ashike mu gakiza, amaramaze. Benshi barumvise Kristo, benshi bitwa amazina y'igikristo, ariko ntibaramaramaza. Ndakwinginze mwene data, nawe ngo umaramaze. Nuko nari neze no gusangiza aya majambo twasangiye na bene data, na cane cane aya majambo amushikire mwene data yandondeye ambaza ati mbega uno munsi hoho ko vyanyankiye jewe ku matelefone kugira ngo ninjire ku murongo iwanyu, vyagenze gute? Nuko ubwo nibwo butumwa twasangiye, buri mu vyakozwe n'intumwa 11 akarongo ka 19 gushika 26, aho havugwa aho abakristo, abigishwa ba Kristo batanguye kwitwa abakristo. Mwami Yesu rero abahezagire. Mwari kumwe na Pasiteri Hirene Nahazo.
Mana uhoraho, Mana n'icubahiro, turagushimiye kuri aba bene data bumvise iyi ntahe. Turasavye Mana ngo ubagirire neza. Hariho abavuga bati narabigiyemwo vyo kumva ubutumwa hanyuma bikanka ko maramaza, numva ibintu vyinshi bikampungabanya. None rero Mana, ndaje imbere yawe ndakweretse uyu mwene data kugira ngo umukomeze. Ico bumvise gikomeye n'ubugingo budashira bubonerwa muri Yesu Kristo, kandi ubwo nibwo bemeye kwakira. Uwuzokwemera ivyo abona ubugingo budashira. Urakoze Mana uhoraho, tubigusabye twizeye ni mw'izina rya Yesu, amen.